hanyuma haheze umwanya mutoya gaca karacikana. Twari turi kumwe n'umupediyatre wabo turagira ivyo twita reanimation kugira dushobore kuraba yuko twokugarura. Turabikora turarenza iminota 20 kuko bisabwa, ariko iyo minota 20 imaze guhera umupediyatre we yari yamaze kubona yuko akana kapfuye, natwe yuko atazopfa ariko azoba. Turiko turabandanya tuzakumva akana kararize. Niyo masse énergétique, il est capable de remplir ça everything. Niyo masse énergétique, ikintu cyose kiri ku isi kiri connecté kuri yo kugira kibeho. Hanyuma turahamagara umupediyatre ati umwana aracariho. Icyadutangaje nuko tubimubwiye yaratangaye kubona umwana yo bakiriho, kubera we yabonye kera yuko umwana yari yamaze gupfa bivanye arabiye muri domaine médicale, arabiye mu rwego rw'abaganga. Turamubwira ati akana karize, aje kuraba asanga akana kariko kararema, kariko karamenya neza. Holy Mountain TV. Nari nkuko nabivuze ndi umuganga abasanzwe lycée compétence en échographie obstétricale et en chirurgie obstétricale. Aussi de mon spécialiste. Nabivuze yuko ndi umuganga ariko nkorera cyane ku gisata cy'abadamu bibungenzi cyane n'indwara zijyanye n'indwara zo ku badamu cyangwa abakobwa. Abadamu n'abakobwa bagasubira guca mu bindi bitaro nk'uburyo. Ok, merci Dr. Rémi. Rémi, je te remercie. Nous sommes comme docteur. Et là, il y a des études. Nous sommes indécides. Kuko n'ingingo ndazikuvana byageze gutufata iyo ngingo yo kuvuga dukenera no ubuzima bwanje n'umugabo byo byageze gute kubera kugira umucamo. Murakoze niriye ko ikibazo mubajije Holy Mountain TV. Holy Mountain TV. ushobora kuronka baza bangana kugira ushobore kugira icyo ushoboye gukora imbere yabo usanga ni muri domaine médicale kandi nari isanzwe nkunda n'ibya siyansi. Ok, turacyumva none urakikijwe sibyo? kandi igihe icyo gihe cyose wari ukikijwe sibyo? Icyo gihe sinari bwakizwe. Wari bwakizwe icyo gihe wakijwe bwacyo? Je nakijwe muri 2017. 2017 kandi nakirijwe nganye. Wow, Imana ishimwe kubera amashima. Umaze gukizwa ngaha sibyo? Kuko hari abantu benshi sinzi ko murayibona bamaze gukizwa bamaze kuvuga bwa kabiri ku bijyanye n'umuhamagaro w'Imana. Ikintu cya mbere bibaza bavuga ati Imana ni umuhamagare, ni umuprofete, ni umuevangeliste, ni umupasitori cyangwa ni umwigisha. Sinzi ko murabona icyo gihe abantu bose bahamagawe barongera ko Imana ibahamagara muri ayo mabango atanu.
none wowe Dr. Remy umaze gukizwa wari usanzwe kuri medicine wari kuri medicine dore we yamuzazaniye ati gajana n'amapote byagenze gute maze gukizwa ntagira ijambo ryo ngaha daboro ryarampaye umuco riramfasha no kurihata mu buzima bwanje ahubwo naciye nsanga maze gushika ngaha nashoboye kwakira ijambo rishobora kuba inkomezi zo kubandanya mu byo nari hari ijambo umwungere yigeze kutubwira ariko aratwigisha avuga ati iryo jambo ryavuga ni rya jambo Yesu yabwiye abatumwa be bavuga ati mugende mu bihugu byose mubigisha ubutumwa bwiza iyo tukoze rero mu bihugu si Uburundi si Rwanda si Tanzania ahubwo je naciye mbona yuko igihugu mpawe ari muri domene medicale nico gituma rero naciye mbona yuko ahubwo ico gihugu cy'iwanje nkwiye gukoreraho akantu bakubise abantu bakubise ndabyari kari ijambo Yesu yabwiye abigisha muri mugende mu mahanga yose muhindure abantu bose bigishwa banje ariko Dr. Remy ariko arumva ihame ry'ubumenyi monde medicale bisigura yuko bemeza neza yuko monde medicale ari umuhamagaro rero cyane ndabyemeza neza kuko byose abantu benshi ngaha muhindure ituma ribahamagara mukiko murasenga muramuja no ku misozi mu Rwanda no mu Buganda cyane ndi pastor cyane ndi mu evangeliste cyane ariko Dr. Remy yarashoboye gutahura yuko monde medicale ari umuhamagaro ariko Yesu yamurungitse ariko ndashaka mugafate hose ndibuka muri 2014 kuva 2014 tukitangura Spirit Garden uretse apotre arasize ubwa revive kugikangura kigiye tukitangura Spirit Garden Church twari abajene benshi muri bo barabahevye amashuri kubera gushira kamhemuyere ko harabari mu universite baraheba gikana cyo muri universite y'Uburundi nariza ko katumana je ndiko tutwanya muri universite kandi umufatisi rawo kuntwiyovira hariko cyubinko mugo imagine ko imana ifite umugambi yo kurungika n'intumwa muri monde medicale no tite medicine bazokunda tudutahuye ko kwiga biteza imbere kandi ko umuhamagaro wiwe uri muri monde medicale haleluya ndashaka kubona yuko umuhamagaro w'Imana ibika mabango atanu gusa rero ndakagaruke umaze kuja muri monde medicale byatambuye gute wize university yawe ndetse universite y'Ingozi aho wize kujyanye n'ishanyarazi Universite y'Ingozi ni universite iteba muri yo kwiga imyaka 7 nayize imyaka 9 kandi sinigeze naniwe dore mu myaka 9 mubindi mu cyenda ubusanzwe rufite yuko byari bisanzwe ari ibintu bindimo narabona igicapo cyangwa nzotegerezwa gushika pemponti imyaka yari guhera pemponti byari gucapo narabona yuko icyifuzo cy'iwanje ntegerezwa kuba amedsa tubwire rero muri 2017 tumaze gukizwa ngaho ndashaka tubwire ni impact y'aya amavuta ari kuri apotre Ferdinand Bright n'ibindi yashoboye kugira n'ako karere kawe ka medicine ni impact y'aya nk'umumetsa ni impact y'aya wagize muri monde medicale nk'umumetsa kuva kujya muri Spirit Garden muri 2017 kuva nje muri Spirit Garden impact ni uvuga hanini yari muri domaine ya gerizo domaine ya gerizo ego kizima ego okay ubwa mbere niga mu mwaka wa 5 nari muri stage muri hôpital militaire service ya gynéco-obstétrique irafatanye na noze na neonatologie urabivuga mu kirundi kugira abatabitahura mu bijyanye yari igisata cy'abadamu ifatanye n'ikindi gisata cy'abana bakivuka ico gihe ndi muri stage nari mu mwaka wa 5 ndibuka muri iyo minsi twagejeje kwiga ijambo riri muri Ezekiel 37 guhera ku murongo donc rya chapitre yose
aho Imana yariko irabwira Ezekiyeli iti mbega aya magufa ubona ashoboye kuva mu buzima. Hanyuma ico gihe apotre yaratwemeje neza, aradusigurira atwereka neza yuko ikintu cyose dushobora kukibwira kikaronka ubuzima. Ico gihe rero turi muri stage, turi mu gisata c'abana bakivuka, hariho akana kamwe karavutse kavuka gahema nabi, hanyuma haheze umwanya mutoya gaca karacikana. Tuba turi kumwe n'umupediatre wabo, turagira ivyo twita reanimation kugira dushobore kuraba yuko twokugarura. Turabikora turarenza iminota 20 nk'uko bisabwa, ariko iyo minota 20 imaze guhera umupediatre we yari yamaze kubona yuko akana kapfuye. Twebwe uko twari tukiri abanyeshuri nta bumenyi bwinshi twari tuzimwo, ntitwari twabonye yuko akana kapfuye. Kubera turi abanyeshuri tubwirizwa kwiga, kandi kwiga mu busanzwe tuba dukwiye kwigira ku muntu akomeye. Aca tubwira ati okay, umuntu wese aza arabandanya agira reanimation y'umwana iminota 5 acahereza uwundi. Twe twibaza yuko turiko turakagarura, turiko turagafasha kakiriho, kumbe kari kapfuye kera. Yari exercice twariko turakora. Mugaje mu kubikora twari turi kumwe n'undi mukorege nawe nyene yarakijijwe. Sinzi wewe uko yabikora ariko arakora, mugaje nabikora niko ndakonfesa. Oya genza umvikana intumwa irungitswe muri medicine gende apotre yamatubwira ati mwe mukeneye kuza kwigisha ivyo mwigaga ngenda muri pratique y'umuntu ariko aragira reanimation mugabo ariko muri nyuma akonfesa muvu muhamagaro w'Imana. Haleluya. Akonfesa gute? Mu gukonfesa jewe naturi ubuzima bw'uwo mwana. Umva wareanima kubagira agira gute? Na majeste menshi nibaza yuko mubono kubereka mu bibono. Ego jewe mu gukonfesa naturi ubuzima bw'uwo mwana. Natura yuko atazomva ariko azobaho. Hanyuma turabandanya turiko turabandanya tuzatwumva akana kararize. My God. Hallelujah. Akana kamaze kurira, twe twavuga ni resite tugize muri ico gikorwa twariko turakora. Hanyuma turahamagara umupediatre ati umwana aracariho. Icadutangaje nuko tubimubwiye yaratangaye kubona umwana we wakiriho, kubera wewe yabonye kera yuko umwana yari yamaze gupfa bivanye arabiye muri domaine medical, arabiye mu rwego rw'abaganga. Turamubwira ati akana karize, aje kuraba asanga akana kariko kararema, kariko karamera neza. Tukumira bashima. Sinzi ko mubona ko Dr. Remy ni intumwa y'Imana muri ako karere. Domaine medical ni umuhamagaro wiwe. Ibaze nk'uwo mumama afise umwana w'umunsi kubera Remy yemeye kwitaba umuhamagaro wo kuba intumwa mu karere medical. Haleluya. Amen. Kuva aje ngaha ariko ibintu yavuze ukuva aje ngaha akakira ijambo ko turiko arigisha muri izi 37 Imana ibaza Ezekiyeli ati mbega aya magufa yubaho ati profetiza kuri nawe mu karere kiwe ati aravyapurika. Nico gituma Imana mwese ngaha nibashaka nk'abakozi b'Imana nikeneye kugira abapotre abaprofeti bano irakeneye ko muba ko muja mu burere bwose kugira mugire impact. Rero mutubwira ayindi ntara muri ako karere kuri Texas. Imbere ko tuza kuri ico kibazo mbega uno munsi umudogiteri ku bitaro by'ivyaha, Umudogiteri ku bitaro vy'Ububanza. Umudogiteri ku bitaro vy'Ububanza abagore muri Spirit Garden Consultation tubera Ububanza. Haleluya. Umukozi w'Ubujumbura. Umukozi w'Ubujumbura. Okay. Tuzo kugira kabine yawahi kugira abagore bose bo ngaha shobore kuba baraba neza haleluya. Ari ikindi shobora kubaza ako kazi warose sivyo umaze kubeta ishuri
kuko wamyumva yuko domene metikana ko karere kawe byagenze guturonka akazi kuko umunsi abaganga benshi sibyo bizeresha y'uburundi ingonzi n'ahandi we byagenze guturonka akazi kugira ngo nk'akazi musanzwe je naje nasomye na presence teze yanje itariki 12 z'ukwa gatatu mu 2020 ariko nagiye gutangura akazi mu 11 mugabo muri iyo intervalle kubera nabona yuko no kwidirija directement mu byo kuvura nta mafaranga ariyo nayo noronka ico gihe je nari nize ngira commerce narabanje ndagira commerce ngiheza kandi commerce narabona irikiranyungukira mugabo rero haragera igihe hagera yantu mvuga ati none eske iyi yariyo nyota yanje nubwo mbona ndiko ndavansa yariyo nyota yanje ico gihe ndibuka naciye nza kuraba pote ndamubwira ati jewe ndakeneye kuja kuvura ndakeneye kubona ndiko ndakora ikintu nizi sizi mu makaro mu makaro amavuta ku magaro abyumvise yaciye aza kuraba intumwa haleluya andana tubigaruka apotre aranyakira arambaza ati ufise ikibazo kiye ndamubwira ati jewe nifuza kuja gukora nkoreshe diplome generose aravuga ati hoba hari ahantu hoba wizeye ibikini bibi namubwiye ati jewe kugera ino saha byoba ari byo abantu bakora jewe nari nizeye ahantu kuko dosiye yanje yarigeze gushika kwa minisitiri jewe ndayitwariye ndayimushikiriza amasi namenye iyo byahereye ntaho nizeye kuromoma kuko abo nizeye bose barampemukiye ariko ndizeye kuko ndamaze kubona intahe nyinshi zaba basengeye kandi ndizeye yuko kubw'amavuta yawe wahawe umuhamagaro ufise ndungika jewe ngende gukora gusa aca aransengera asengeye candagenda jewe maze kugenda ikintu conyene nabonye je natawe akazi kubera mu vyiyumviro vy'iwanje domene yanje igisata canje nabona arico gisata nyene ubundi muwo munsi mugabo ndaraba mu vyo nashoboye kwiga vyose muri iyo myaka yose nashoboye kwiga muri kaminuza nta vya ecography nari nize nta vy'ivyo vyo kubaga abadamu bimugenze narinzi afite ikibazo kubera ikimbeho ry'abadamu cyane nta kandi karere wakunze ka ophthalmologie canke goera canke umuvuga cyane ry'abadamu yoba amavuta adasanzwe sinzi yuko ngene novyishura mugabo musanzwe hari ico vyita medicine generale muri rusange hakabaho n'ibisata kimwe kimwe icyo gisata kubera icyo washatse navyisanzemo canke n'amavuta birashoboka navyo hanyuma ico naciye nkora naciye mvuga ati je ndategerezwa kuzokora ibiniya naciye ngenda nditegura nk'umuntu ariko yitegurira gukora muri ico gisata nyene ikintu naciye ndondera naciye nja kurondera umuspecialiste ashobora kunyigisha ivya ecography ico gihe sinashoboye no kumuronka wanashaka camfata gahunda yo kuja mu bitaro vya ruguru kugira nshobore kuvyigirayo naravyize nk'amezi 3 inyuma y'amezi 3 jewe sinagiye kudepoza ahantu na hamwe nagiye numva bantelefona kuri hopitale y'ububanza turakeneye umuganga afise ubumenyi bijanye n'ivya ecography canke n'ivyo kubaga abadamu bibungenze imana ishimwe cyane turumva ikindi gitangaza cyabaye kuri ushobora kureba akazi yagiye yumvaho mu telefone amen so sinzi ko mwaje kubona muri domene y'ubuganga muri domene yiwe karagira impact ego arakora mugabo aranabasengera ntiyemera ko umuntu avuga nyine aramusengera murazi abantu ba mbere batanga discipline n'abaganga murabizi ari mubizi keneye gutanga icyizigiro kwa muganga atangura kubwira ati none usanze hari abantu bamaze kuja kwipimisha sida ngaha ati none usanze urwaye wo kwifata gute ati ntabire mfite ndagwaye ati wo kwifata gute ati sindaje ndibaza ati wo kwifata gute nawe bamaze kubyumva rero wewe umuganga iyo wakiriye abantu bita abakiriya
ndabita abapasiya ugasanga nk'uhuye na ka iri desesipere ku bantu ubigenza gute ubabwira iki? Imbere y'ayo maka mu bisanzwe ndazi yuko bivanye n'ubumenyi maze kuronka ngaha mu ijambo ry'Imana, umuntu si umubiri ibiri, ariko ikigwara n'umubiri imwe mu mugabo n'indwara. Kubwira umuntu rero yuko wewe twasanze urwaye sida, twasanze urwaye diyabete, ibyo sinigera ndabivuga, ariko ndavuga ati mu mubiri wawe harimo diyabete, mu mubiri wawe harimo sida. Urabona ko ijambo rinyengetera murere rwose. None nk'ubu umuntu usanga arwaye sida ubigenza gute? Mbega umusengera cyane uramubwira ati hariho in his presence muri spirit garden byose bagusengera bigenda gute? Abo dukunze guhura kenshi, ikintu cya mbere ndababwira ko kubera mu bisanzwe uri umuganga, hariho ibyo ubona yuko ushoboye gukora, hari n'igihe ushobora kugera ahantu ukavuga ati uwo muntu nta kintu ushoboye kumukorera. Icyo nkora jewe ndagerageza kumwereka yuko nta bushobozi mfise bwo kumukiza, ariko hari n'ubundi bushobozi bwamaze no kumukiza mu gihe yobwizera ashobora guca kiriko nyine. Haleluya. Uvuga ntitwoheza, reka tujye ku wundi. Ikintu ushatse kuvuga ni ijambo na sitade yigeze kurivuga ko ikintu cyose kidafatanye na sose ntigishobora kugira. Jewe ntaco nshobora kubishikako nk'umuganga ntayandi baro ijambo, kuko ijambo narishyize imbere ntagiye nyamba dufate ngiye muri bloke nzi yuko travail de meme iri beni zishobora gusohoka amahoro. Ibyo dukora byose tugume tubibona ko bifatanyije ijambo. Merci beaucoup. barishimye cyane. Irya mbere na mbere ndanezerewe cyane. Ma information ya bose kuri docteur Mobilije akanda baraba direct na Mobilije mose na Mobilije c'était vraiment extraordinaire. Amen. Kubera amasaha intervention y'iwanje notanga yoba ndende. Mugabo jewe ndi convaincre vraiment je ndafite ubwenge yemezwa kuko je nagize business nakoze business kandi nibaza yuko uko bameze ntibameze uko biri bivuye wazaho. N'umwana wese muri spirit garden arabizi yuko amutse mantenye akora vision kubera ko nanje ubwanje narakoze business. Ndibuka ko no kuva kera jewe uhira bazanye ibintu byo gupakurura uhira icyo nja mu makarani gupakurura akuvuga jewe isome nahira mfise amafaranga menshi ndiko ndapakurura ngashira hejuru ku bitugu imifuka y'amafarini ndi muto cyane. Ndibuka yuko umwana muto yifise nka 5 ans nka 4 ans bijya umwana baturwaga papa wanje yarigeze kuntwara arantembereza aranyereka ubwo kimubwira ingene baca amafaranga, hanyuma mbona abantu bose bamuha amafaranga kubera sina business zitandukanye ndamubaza muri papa bose bagufitiye amafaranga ishambira ngo kandi nawe bose bafite amafaranga y'iwawe. Soit ndino mu gikorwa nanjye n'umuntu ntashaka kudepanda ku muntu bara nanjye ntashaka ku butumwa bwiza no guhindukiza kubera impamvu y'amafaranga. Aragize neza yuko nabo twamagana abari bahariye twari kumwe n'abanashyize mu bikorwa barabizi neza yuko ntibari bakunda bari bambwira bati none abantu bo kutigera wibuka no kuvuga ngo batange ko arashaka gukora igikorwa
gihetse dutangiza ntangisha nkaza kuvyibuka ko natangishije bambwiye ati nigeze dutangisha no kwishengero nta n'umuntu yataze na dimi ni twatanze kwereke namwe fise iyo mind yuko yuko natangaje amamesa abandi bakamba natangaje amakartier yuko yuko mwe amamesa natangaje amavuta y'imiduga natangaje amapiyesi ndavuga ko nk'amavuta y'imiduga nashaka kugenda nkinjira nko mu ibani ahantu hajya kurabura directeur imodoka yiwe nkamubwira yuko imodoka yiwe ageze yikora kudamu amavuta amavuta ashyira mu modoka yiwe maze ukora kosa imodoka nziza nkarondera amavuta meza ajyanye n'iyo miduga nkamubwira yuko amavuta gushyira amavuta meza mu modoka yiwe kandi numva ndayimushiriye natwe ari gutekereza cyane ikora ndavuga yuko amavuta yanjye yashakura akavuwacu waje kwa kati Wakina nka 20,000 nashaka kukironka kwinyugu irengeye nayo nakiranguye kweli ko nahagurukije nagiye kurondera ndibuka ko umunsi umwe nigeze gukoresha natanguje 500,000 ndibuka yuko jewe nagiye kugira mu mariage isa amahera hanze mu mabanki mu entreprise na regime zo irimo nuko nari maze gushaka amafaranga ari miliyoni 200 avuye muri 500,000 yuko biri pose mugabo ivyo byose ni byiza ushaka kwiruka bisa mugabo cyo ni convince neza yuko umuntu arakugira Imana yamuteguriye ingene yubaho kuko mu bisanzwe abantu urashaka gutigita bagatigita bagaheza nabi mugabo umwana w'Imana arakugira Imana yamuteguriye ingene yubaho none umuntu Imana yaremye Jembi turakuntu ameze Imana yamuteguye kugira ibyo akeneye byose bishobore kumuzana we agende ku kazi aje mu bikorwa aje niba muri Kongo agiye kwegeranya ijambo ry'Imana rivuga ngo nzoguheza kiri usohotse ndaguheza kiri utangi muyagiba cyangwa Imana yavuze ngo hezekera uryamye ndagwezekera ubyutse no usohotse urahezekera mwishatse Imana ikivuga yuko urakeneye gusohoka kandi ngo turataha uga niba wasohoka uzohezekera kandi ntawe uhezekera ubwo urasohoka urahezekera haleluya none bituga niba nzobahezekera mu mirima yawe nzobahezekera mu magreni yawe uga tu seras béni à ton arrivée tu seras béni à ton départ Probabituga usoza urahezanye winjira heza anytime urahezanye rero ndizira neza ko akunda Imana yateguye umuntu kugira ngo abe mu buzima bw'umuntu reka dusome ijambo ati Imana yarateguye kumbaho neza kandi binyoroheye ugati amafaranga aroroshe kuronka gusumba ikindi kintu cyose biroroshe gutunga gusumba gukena because of time sino nicaye hajya nariko baratwumvise ko namanigisha yitwa Create Your Future irimo ibintu byinshi aratsera igitabo kuri ibyo byagize kuba beke n'abanagisha mugabo jewe kwizera ko ushobora munsi ikiremwa muntu bataragisigura ko giteza gusigura jewe ndizera neza kuko Imana yaremye ibintu hama ikabihereza ubushobozi bwo kwama imbuto niko umuntu yamuhaye ubushobozi bwo kwama ibyo akeneye kandi ijambo ribinyereka ijambo niko ribinyereka kandi niko ndabyizera ariko niyumvira niko gusa umuntu batambutse imyirakoze ingeranitse umuntu ni iki ni mwemwe sivyo okay reka tubitare kuri façon scientifique
sibyo umuntu mu bisanzwe zakonducteur kandi umuntu muri we afite energy muri we afite energy isirikiramo umuntu ni magenzi ruri bituga haleluya hari n'abashaka ko batabyumva bari true umuntu ni nka energy mass energetic nk'uko umuyagankuba ni energy uyu mubiri ukontena gusirikiramo energy y'umuntu ariko rero ko umuntu yaremwe nk'uko Imana imeze amusomye muri Apocalypse ngo kuri iyo ntebe hari ituragaro n'imiravyo Imana ntibayibona babona imiravyo Imana imeze nka ukunge nimeze nta mubiri yagira Imana ishobora kuba kontene mu mubiri Imana ni nka energy ndagisigure gute kera turiko turiga muri electronic ari ibintu bikintu bita THT usanga ugico w'itiviziya tubizakera cyangwa kiringo z'rotation ugize gutya ukabona n'umuriro urasohotse umuriro ukawubona rero Imana niyo mass energetique iri capable de remplir everything nikuvuga ni niyo mass energetique ikintu cyose kiri ku isi kiri connecte kuri yo kugira kibeho ikibare de connecte kuri yo gica gipfa comment expliquer ça kuko birivuga ngo bishigikije byose n'ubushobozi bw'ijambo ryayo niba ikintu cyose gitandukanye n'iryo jambo gica gipfa mugabo mbabarire bivuge muri iyo way ya energy nawe tufata yuko rero mufate kujyana yuko umuntu situvuze bwa kabiri Imana irifashe nka energy igacisha mu mubiri ubona igihe ubona ubona inama ni kuba amabiriti ifise muri yo ari muri bonyine atashaka telefone bakana wafata ndabizi ko sometimes next week ibintu bigoye muganda uko jemba ndiko ndabibona reka dore akarorero au travers de l'énergie n'est-ce pas kuno munsi tugira transmission des données ici yose n'est-ce pas ok abantu batemera l'existence du monde spirituel mugabo quand même mugere twiyumvira abantu barageze igihe bexploita ce qui n'est pas physique ce que les gens ne voient n'amaso yabo mugabo l'homme a fini par l'exploiter oh my god umuntu yageze exploiter ikirere yaca exploiter hakaba guhanahana kw'ibintu tukarabuka ibintu turi ngatwe bika muri etaje tukabikare ku isi yose bikasirikira now can you imagine yuko ivyo ni bito par rapport ya masse energetique ikoze umuntu ishobora kuja everywhere ku isi kukuzana ikintu cyose wewe wiyumviriye nabumvirije abavuze indoto baravuga kurota iki which is true imagination ndabaza kubyigisha ibyerekeye imagination ndabaza kwigisha how to function like God ndabaza kwigisha ibyo byose mugabo cyangwa ndikunda yuko umuntu wewe sifite icyari gishasha yuko hari ukungene
wategereza kuba umeze uko kuntu umeze kandi uko kuntu umera usanzwe famiye ateza kubikubwira kuko famiye ntabishobora ni ishingiro rikubwira rero uko kuntu umera bica bitanga ibintu byose mu buzima bwawe ukazokwirotuka mu bintu byo n'ahantu ho kandi utazi n'ingene wahangiza aka kantu je numva kije kumyene kumbaza ndetse twakubona shite ko tayikana mu cyangwa fetara ngene gatanga asanga nta muntu n'umwe kwisi yitwa umugenzi kwisi kama isanzwe abagenzi bagira ku ishuri hamaranje ku ishuri nari umurongozi gusa kandi urumva nafashe decision yuko jewe ntazobwira ko sinashaka umuntu anesha umwanya abagace wirotuva hari ukuntu ubakitse ku buryo udasata kuri wenyine udasata kukeneye umuntu hari ukuntu wiyubatse sekarune karanyumva ugasanga hari ukuntu nyine wiyubatse hari ukuntu nyine umeze nta mwanya wo guta n'umuhari kurageza ubwawe aleluya rero dikonvenke k'akuntu wubakwa ishengero ryateza kukubaka ijambo ryateza kukubaka ukirotuva ahantu ho mu bintu byo mu mwanya uzibera ahantu bashitse hari ibintu no kwexplica hano vyo gusaba n'imyaka yindi nkiri zo bitamu tugeza aprendeza kugacuka ati wamsa kuvuga kwari bitina diconvaincre ko mwese uko muri hano atantu Imana igeze designer kwa Kenya icyo ni diconvaincre kwari bitina nicyo gituma muri conference izokuriki niho dushaka kwexplica ibintu Holy Mountain TV.